uwo munsi ni uwundi munsi nyene duhuye kugira ngo twongere tuganire. Uno munsi rero nkaba ndabazaniye inkuru nshasha, inkuru y'ukuntu abarundi benshi tudateye imbere kandi twokwiteza imbere duhereye ku busa gushika ku butunzi. Ni gute rero tudashobora gutera imbere? Ni kubera iki tudatera imbere? N'ivyahe bintu bituma tudatera imbere? Ukuntu rero tudashobora gutera imbere s'ukundi umuntu ashobora kuba yicaye ari muhira, ari mu rugo, akiyumvira ikintu yokora akakibura, na cane cane imisore n'inkumi. Bugingo tuzi yuko inkumi nyinshi ziba ziteze kuzoja ku bagabo, ariko nko mu bindi bihugu suko bimeze. Mu bindi bihugu abakobwa, abamama, abapapa, imisore, inkumi bose bazidukira ku kivi. Rero k'uyu munsi nje hano kugira ngo dushobore kuyaga, turabire hamwe ukuntu dushobora kuba twokwiteza imbere. Rero ntibigoye, ni ibintu bisanzwe cyane, ahubwo ni ukuntu usanga twebwe abarundi ndetse n'abandi bantu bafise imico nkatwe tutugurutse mu mutwe kugira ngo dushobore kwiyumvira kugeza kure, na cane cane mu mvo zo kugaya akazi. Burya nta kazi kariho kagayitse, akazi kagayitse n'akazi katazana amahera akariko kose. Ariko akazi akariko kose uzi ko gashobora kuguha amahera, uzi ko ushobora gushikana ku ntego, ku ntumbero y'ibintu ushaka. Muri make iyo mvuze uko abenshi ntibashobora kuntahura, kuko iyo ugiye ukabaza n'umuntu yateye imbere, ugiye ukabaza n'umuntu yifashe, twavuga ko yifashe, usanga aguhaye histoire yiwe, usanga ari umuntu yavuye kure cyane. Rero ukuntu ushobora guhera ku busa gushika ku butunzi si ibintu bigoye. Reka rero dushireho urugero k'ukuntu ushobora gutera imbere. Ngira ntanga akarorero kamwe, hanyuma uriko uranyumviriza uzakurikiza aka karorero ku bindi bintu bitandukanye n'ibyo ngiye kuvuga, hanyuma ubone ko ibintu bishoboka. Akarorero ntangasa kandi, urashobora kuba uri ngaho uri umunyeshure, ukaba wibaza ko niwaheza amashure ubuzima buzoba bworoshe. Kumbe ntiwibaze ko igihe uzahereza amashure ariho urugamba rw'ubuzima ruzoba rutanguye. Kuko uyu munsi uhuye na anti, uhuye na anko, uhuye na mwene wanyu, ashobora kuguha amahera y'ikaramu, amahera y'ishure, canke ivyankenerwa vyo kw'ishure kubera ko wabimusavye, kandi anyaruka kubitahura kubera ko uri kw'ishure nta kazi uba uriko. Ariko igihe uzaheza akazi nabo bazoba bashaka ko aba ari wewe ubahereza, aba ari wewe ubafasha, aba ari wewe. Muri make igihe baguhaye amahera nibo baba bizeye ko niwaheza amashure uzogira ico ubafasha. Abantu benshi rero bariko bata amashure kubera ko batabona iyo biva niyo bija, batabona ko kw'ishure hari ubuzima. Ishure ni intango y'ubuzima, ishure ni intango y'ibintu byose. Rero uwo mbaza canke uwo baza uwundi muntu wese, nta muntu aheza kwiga, kandi iyo umuntu yize ikintu akakimenya mu buzima bw'ahazaza biramufasha. Kuba uri ngaho rero wizeye ko uzoshobora kugura imodoka, uri ngaho wizeye ko uzoba mu nzu nziza, uri ngaho wizeye ko uzoba mu buzima bumeze neza, ariko ukaba utabona aho wohera kugira ngo ushike kuri ivyo bintu. Akarorero rero si kanini kandi ntikagoye. Hera ku 5,000 gushika ku 100,000. Nimba ugifungura kwa mama na papa, wemere utibike umukanda mu nda. Nimba ufise umutahe w'5,000 kugera ku mutahe w'100,000, uwo mutahe uwukoreshe. Nimba wodandaza amandazi, nimba wodandaza ibiyoba, uwukoreshe. Mugabo uba ufise ikindi kintu. Ukuvuga ufise 5,000, uravuga ati je mfise 5, ngomba ndangure ibitumbura ipaki 5, nza kunguka amafaranga 1,000. Ariko ninashikana 10,000, nzoca ndangura ibiyoba n'imikate cenza ndatembereza.
ivyo uzobikore gushika aho uzovuga ati ndonse ibihumbi 100 hazoba hageze aho nanje ndangura ifarine nze ndakora imikate canke ndangura ibiyoba nze ndabifuma ntembereza ku nyungu yiwanje, kugeza aho uzoguma yaziganya ugere ku bihumbi 500. 500 urashobora gutangura business yawe nziza, business yawe nshasha, ugahindura vya bindi vy'ibiyoba canke ugakora ivyo vy'ubuyoba canke vy'amandazi mu buryo bwagutse. Aho rero naho nyene ntuburashika, uzoguma upigana uvuga ati n'ubundi nkeneye iduka ry'imiliyoni 3, iduka ry'imiliyoni 5, iduka ry'imiliyoni 10. Gutyo ni washika kuri rya duka ry'imiliyoni 10 naho uzovuga ati ndafise ikindi kintu nateguye nzoca nkora inyuma y'iryo duka. Gutyo uzobona ubutunzi mu gihe kitarambiranye cyane. Rero ku bantu bari muhira, abantu bicaye, abantu batagira ico bakora, abantu batagira aho bahera, ubuzi burahari, ahubwo ikintu kibuze muri twebwe nuko utiyemera, ukutigirira icizere, kugira confidence ku kintu kugira ngo ico kintu ejo canke hirya y'ejo kizohore kidufasha. Ico kintu canke hirya y'ejo tuzovuga ati turafise inkuru y'ubuzima bwacu, turafise aho twavuye, turafise naho tugeze. Kuri wewe rero ufise amahera makeyi, ufise ubwoba bwo kuyashora, wumva yuko ayo mahera umengo ntacamaze, tangura ukure amaboko mu mpuzu, tangura ushira amaguru mw'ibarabara, tangura upigane, ugerageze. Nimba ugifungura kwa mama na papa biwawe, amahera y'inyungu uzoronka uzohora uyabika kuri Rimikash canke uyabike ahandi hantu, ku buryo uvuga ati shitse aha hantu nzoca nkora iki. Ikindi kintu nk'ikosa, nubwo mvuze ngo amahera uyabike kuri Rimikash canke ngo uyabitse ahandi hantu, kubika amahera ni kosa rimwe rikomeye cyane, kuko narababwiye no muri banki ntabwo bashobora kukubikira amahera. Muri banki urayashirayo ku nyungu zabo, bayaha abandi bantu bakayadandaza, kandi nawe iyo ari hariya urayarihira. Bisobanura ko rero amahera ntabikwa, amahera aguma akora, amahera rero niba uronse ufise ivyo 5 genda udandaze, niwunguka 1000 bikaba 6, ico gihindi 1000 wungutse giteranye bibe 6, hanyuma wongerezamwe wari ufise, uraba ikindi kintu urangura ciyongeye kuri ca kindi, kugira ejo niba ari wungutse 1000 uzoca wunguka 2. Gutyo ntutinye, wowe uri kunyumviriza ntutinye, tangura ukoreshe amahera uko nyene. Akandi karorero ku bantu novuga ko batari mu muji, ku bantu novuga ko bari mu mavirage, bari ruguru, aho uri hose hagati mu gihugu, mugabo ubona ko wabuze ico ukora, wumva ko ubuzima buri mu gisagara, wumva ko ubuzima buri ahantu harenze, buri mu mahanga. No, aho hose uri ushobora gukora, aho hose uhagaze ushobora gukora. Mu kiganiro kizokurikira tuzoganira n'abantu bari abarimyi, mbereke igituma badatera imbere, abatayeri nerekana igituma abatayeri badatera imbere. Kubw'ivyo rero reka tube turamenya ibi. Umuntu wese afise amafaranga, umuntu wese yumva ko yabuze ico akora, natuma yagurana basi. Ureke kwicara muhira, ureke kwirirwa uriyumvira ibintu vyinshi ngo nabuze ico nkora. Nimba ugifise umuntu aguha ratio akurasiona, reka kuvuga ngo nabuze ivyo nkora. Amahera uko angana yose yashore muri business, uhereye uwo munsi ukivyumvise, hanyuma uzogaruka ushinga intahe, uzogaruka uvuge commentaire ku byo wumvise. Ntutinye, kuko mu buzima ikintu kigoye cyane ni location aho uba. Ntihagire umuntu utinya, ntihagire umuntu usubira kuyumvira ngo je ngo nabuze ico nkora. Fata uburyo bwawe buke ufise, ubukoreshe, ubushore, inguvu zawe ufise uzikoreshe, witange, uzishore muri business runaka iyo ariyo yose, hanyuma
mu nyuma uzogaruka ushika intara. Tangura ukore kuva uno munsi wumvise iyi video, kuva uyu munsi ubonye iyi video, tangura ukore. Nk'ibisanzwe rero mwari kumwe na Sesipro, ndabahimiriza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose bizobafasha bizoca ku rubuga rwanje rwa Sesipro muzohore mubibonera igihe. N'izi nkuru rero turiko tubabwira ni vyiza nimba zikuryoheye, nimba ufise umugenzi uzi ko yihebuye, nimba ufise umuntu uzi ko yabuze ico akora, nimba ufise umuntu ubona yuko vyanse mubwira ashora amaguru mw'ibarabara. Na cane cane ndabwira imiyabaga, ndabwira abasore n'inkumi, ndabwira abantu bose bafise ababagaburira, kuko ivyo bintu birakunda cane. Ntushobora guhera ku mutahe w'5,000 utaronka aho uba, ntushobora kuronka umutahe w'5,000 utagira ico urya, ukiyakuramwo rasiyo, ukiyakuramwo ibinda biriya, no ntibikunda. Ariko nimba ufise abavyeyi bakwitayeho, nturabe ngo je ngo ndi umusitare, ngo je ngo ndi umunyamuji, ngo je ngo ahantu ndi ngo ntibikora. Tangura ukore kandi wumve ko buri munsi uzinduke. Igituma tuzatera imbere nta mwete dufise. Buri munsi zinduka mu gitondo utamaguru mw'ibarabara. Ino munsi, ejo, hirya y'ejo uzoca utangura kubona ko hamwe wari wicaye hari ico wari wahomvye. Ntushobora kuronka ibihumbi 10 utaronse 1,000. Uhera ku 1,000 ukaronka 2, 3, 4, 5, hanyuma ukabona kuronka ibihumbi 10. Nizere ko muriko murantahura. Nizere ko abantu bose abashomeri bizeye kuja hanze mu mahanga, nta kazi uzokora hanze, nta kintu na kimwe uzokora hanze, utoshobora gukora ngaha iwacu mu Burundi. Ibi nyene dusiga ngaha, ibi nyene tugaya ngaha, nivyo uja gukora mu mahanga. Uretse ko baguha amahera ushobora kuvunjamwo menshi, muga ntiwibagire ko naha mu Burundi hariho abantu bateye imbere kandi batigeze bahaba, bakuye amaboko mu mpuzu bagakora. Ku rugero rero wowe ufise, ku mahera wowe ufise, tangura ukore, hanyuma uzobona ico Imana igukorera. Kandi ntimwibagire gusenga, kuko gusenga ni vya mbere. Iyi nkuru rero yisangiza abandi, kore subscribe, kore comment ku ciyumviro cawe, ko comment ndakunda kuzisoma cane. Ku ciyumviro vyanyu, comment zanyu ndazikurikirana cane. Mukore comment, kore subscribe na share, mubishire ku ma Facebook, ku ma groupe ya WhatsApp, kugira ngo abo bantu bose bihebuye bashobore kuronka inyishu y'ubuzima bwabo, bashobore kubona intango y'ubuzima bwabo, bashobore kubona aho bahera naho bahereza. Ufise 5,000 ntugire projet, ntiwihebure, ntugire projet yo kuzubaka imodoka, ntugire projet yo kuzoronka inzu nziza, gusa umenye ko uhera hasi wihanganye gushika hejuru. Mwari kumwe rero na Sesipro, naho ubutaha.